nashaka kugaruka ku ncamake ku ijambo rihejeje gusomwa. Ninde afise umutima biragira hariho bene data hano muri Tarusi yabivuze, turashaka gukora ku buryo bw'uko abene data abo umutima wabo wakaka batanga intahe mu ncamake. Ninde iherezo ry'inga riheruka ryabereye umugisha uko biri kose, turashaka ko bose bumva bidegembya. Twese dushobora kuvuga ubutumwa, ariko twese turashobora gutanga intahe. Ngarutse ku ncamake ku gisomwa casomwe, kandi ntegerezwa kubemangira mvugishije ukuri yuko nubwo nategerezwa kuva muhira saa 11 z'agatondo, ivarize yanje ntiyari yiteguye. Uyu munsi nategereje kwandika kandi urwete ruzunguruka mu Congereza. Urashobora kwibaza mu buryo bugoye ibintu byose babindindiriye mu minsi iri kiraza, ariko ijoro riba rinini cyane kugira ngo tubone icyo dukoramo ibintu byinshi. Ese ukuntu dukwiye kuba abashima kandi tunezerewe kuba tutabayeho ubuzima bwacu ku bwacu gusa, kuba tutakoreje umwanya ku bwacu gusa, ariko no kubwo uwo yadukunze uyu asiguye byose kuri twebwe. Uyu munsi mu ncamake twari hamwe kandi twashoboye kubwirana ko ijambo ry'Imana byabaye iry'igiciro cyane kuri twebwe gusumba uko byigeze kubaho imbere ubwa mbere. Twabivuze kandi twamaze kubivuga hano ko dusoma mu byanditswe byera, haba ari ubutumwa byose biba bishasha, bifata ubuzima, tukiyumva ko tubaye igice cy'ubwami bw'Imana. Ntitwiga gusa ibyo Imana yakoze, ariko dushobora kuba n'icabona c'ibyo ariko iriko irakora. N'ijambo naryo iryo twasomye naryo ryari ry'ingirakamaro cyane. Kumbure twese dutegerezwa kurifata burundu. Ku kintu cyose, iminsi yose haba harimo uburyo bwiza n'uburyo bubi bwo kugikora. Mbere no kukwatura ibyaha hariho uburyo bwa Bibiliya, hariho n'uburyo butari ubwa Bibiliya. Iyo dusomye twitonze ibyanditswe byera, aho rero turabona yuko hariho ukwatura ibyaha gukorerwa imbere y'Imana mu ibanga, hariho n'ukundi kwatura mu gihe uba utsinzwe n'ikintu, nk'uko Zakayo yabikoze akavuga ati aho nagonze ndatanga inshuro zikubye 4, nk'uko muri Luka. Ariko rero hariho iyo nzira y'Imana amwe n'ubwoko ukwatura, hariho ukwatura kwa Satani. Ibyo biri mu ishengero rya Katolika ry'Abaroma. Hanyuma ibyo ntibitanga abantu ngo bibahe Imana, ahubwo bibaha Satani. Ibyo bitegerezwa kuvugwa mu buryo butomboye. Ukwatura nk'uko bikoretswa mu ishengero rya Katolika ry'Abaroma, ariko nk'uko mu byakozwe n'intumwa, iyo hakorwa ibintu by'ubupfumu n'amaremba bigakorwa ahantu abantu bose babona, ibyo bintu bitegerezwa n'ubundi kwatugwa mu buryo bugaragara. Si ibyo gusa, ahubwo bikwiye kwegeranya ibyo bitabo by'amaremba hanyuma bigaturirwa mu muriro munini. Ibyo byose bitegerezwa gukoreka mu kubaha gahunda ya Bibiliya. Aho rero umugisha w'Imana uzoba kuri ibyo bintu. Dawidi yaravuze ngo nakwaturiye icyaha canje ngo kandi warampariye. Zaburi 32:5. Imana irababarira byuzuye kandi bishitse, ariko imubwira aho twacumuye ku Mana mu guhonyanga ijambo ryayo. Amen. Turazi wishize ko ibyaha byacu kuri we, ibyaha byacu twese, kandi akaba
akaba yagizwe icyaha ku bwacu. Turazi uwishize ko ibyaha byacu akaba icyaha ku bwacu, kugira ngo natwe muri we ducike kugururuka kw'Imana. Uko n'ukuri kwa Bibiliya nibifatika, ibyo dushobora kwemera mu kwizera. Kandi umuntu nk'uko namaze kubivuga hano, umuntu akoze ubuzima bwe bwose akoreye agakiza, ahagoma atangura buri gihe, none nijyara azohagarika ku gitanda cyo gupirako, azobona ko ibintu byose yakoze ubuzima bwe bwose byabaye iby'imfagusa mu buzima. Birakwiye kumenya biciye ku buntu bw'Imana, biciye guhishurirwa kw'Imana, yuko Kristo yapfuye apfira twebwe mu gihe twari tukiri abanyabyaha, nk'uko biri mu Baroma 5:6, kandi ko muri we twatsindanishirijwe imbere y'Imana rimwe burundu. Amen. Kuko abo yahamagaye yaranabatsindanishirije. Mbega byanditswe mu Baroma 8, muri Bibiliya yanjye byanditswe uko nyene, Abaroma 8:30. Turashobora kubyizera. Mbega muri Abrahamu yavuze iki? Ngo gutsindanishirizwa bisigurwa ngo ni gushirwa imbere y'Imana nk'aho atakintu na kimwe cigeze kiba. Mbega ibyo twabitahuye? Gushirwa imbere y'Imana nk'aho atakintu na kimwe cigeze kiba. Ego yakuyeho byose, hanyuma dutegerezwa kubyemera mu kwizera. Ariko n'ibyo nabyo, nk'uko uguhishwa kwa Yesu Kristo, uguhishurwa kw'imatanijwe ndwi, hamwe n'ibindi byose biri mu bwami bw'Imana, ibyo bintu byose bishingiye ku guhishurirwa. Umuntu wese abona Yesu ku musaraba mu kwizera akizwa uwo mwanya nyene. Ariko ibyo bitegerezwa gucika kuri uwo muntu, iguhishurirwa kuzima kw'Imana biza imbere yiwe nk'ibintu by'ukuri by'Imana, hama bikanyengetera muri we. Guhera muri uwo mwanya tugira ubushizi bw'amanga bwo kwizera n'agakiza. Turashobora kwemera buri jambo ryose ry'Imana ko ari ry'ukuri, hanyuma tukarisiga nk'uko nyene riri. Abo yatsindanishirije nabahaye ubwiza bwo mw'ijuru. Turizera mu gikorwa kimwe cuzuye gitunganye cyo gucungura cyarangiye. Muri ico atakintu kimwe twongeramwo, igikorwa ic'Imana yakoze ku bwacu muri Kristo. Amen. Turaza tukabyemera, kandi ibyo rero biducisha bugufi imbere y'Imana, kukuba kuba twaracunguwe tugakugwa mu bubasha bwa Satani, tukagirirwa ubuntu, amakosa yacu agababarirwa. Ibyo byo tugomba kwizera ku bw'ubuntu bw'Imana. Kandi kubera ko bimeze uko, ego kubera ko tukiri hano ku isi, hanyuma ibi canke ibindi bigashobora gushikira uyu canke uwundi, nico gituma handitse ngo dufise umuherezi mukuru w'umwizigirwa yinjiye ahera cane mw'ijuru n'amaraso yiwe bwite, kugira ngo adusabire, kuko biri mu Baroma, mu Baheburayo 9:12. Ikintu gishitse uyu munsi, amaraso ari ku ntebe y'ubuntu, kandi umwami ari wo muherezi mukuru, asabira abo bose bari munsi y'ubuntu, akaba umunyembabazi kubw'Imana. Amen. Natwe turashima cyane ku bw'ibyo. Dutegerezwa kandi kwemera ibyo nk'icyo Imana yakoze gifite agaciro, tukabikira agaciro kabyo. Tutabikoze uko, tuba turi mu kutizera, kandi tuba dusuzugura Imana, kuko ntidushobora kwemera
ntituba dushoboye kwemera ibyo yasoje ku bwacu. Tumushimire rero kubwo igikorwa yakoze. Nashaka gusoma mirongo ibiri yo mu gitabo nk'uko nabivuze. Twese turabirindiriye, ni umutwe tuzovuga ko maja ku iherezo ku mpera z'umwaka, byose bitegerezwa kuba bitomboye neza. Hano bijanye n'ivyo Mwindata Branham yavuze, ni kuvuga twizera bihuje n'ijambo ry'Imana ko ku iherezo y'igihe ca Pentecote Imana imfashe kugira ngo uyu mugoroba nze gushobora kubibereka. Turizera yuko ku iherezo ry'igihe ca Pentecote dutegerezwa guhabwa intumwa izofata ibintu byose byatakaye, ikabishura, igahishura amabanga yose y'Imana kugira ngo ishengero rishobore kuzamurwa. Gushika hano biratomoye neza, nta gukekeranya na kumwe kuri ibyo. Turizera n'umutima wacu wose yuko Imana izokora ikintu mu ishengero mugeni, nibyo ko yonyine ubwayo izokora ikintu. Biciye kuri ico tuzohabwa ibya nyuma, ibyo dukeneye kugira ngo tuduge mu bwiza. Nta muntu n'umwe abigwanya, ahubwo turabirindira. Ariko nimba insobanuro izi canke izindi z'abantu ziciye zivugwa nk'aho umenga ni ikintu kidasanzwe gitegerezwa gutwara abantu mu kwizera aho kuzamurwa, aho rero birakwiye kuba imvuga kuri bihagije kugira ngo tuvuge yuko ibintu byose byazanywe gushika uyu munsi mu byitwa imituragaro canke amabanga, nta n'umwe byahaye ubwo bubasha cyangwa ubwo kwizera ko kuzamurwa. Abo ngiye ushane byose byasigaye bicurikanze. Igihe Imana ikoze ikintu, ico gicika ikintu cunga, ikintu gikiza, bicika umuti. Bikora ko ishengero rihuza umutima n'inama, kuko byari bimeze ku ntango, bitegerezwa kandi ni nako bizonamera ku iherezo. Aho rero nimba ku bijanye n'ivyo, nimba havugwa ko Imana ikora ikintu c'ubwiza c'ubushobozi kugira ngo kivyure ukwizera ko kuzamurwa, aho rero twese turavuga ati ego kandi ni amina. Ariko ivyo bitegerezwa kuba navyo ari igikorwa c'Imana. Amen. Ivyo bitegerezwa kuba ari igikorwa c'Imana. Nimba ari igikorwa c'Imana, aho rero twese dushigwamwo guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma, twese tuba dushizwemwo, ariko atari mu mpari, atari mu bintu biriko biraba oya. Turashaka kuba mu gitigiri igihe Imana izobikora. Murabona neza yuko rero biba bijanye n'ivyo kuba ari kwizera ko kuzamurwa, biba bijanye no gukorana hamwe k'umugeni no kugaragara ku kwizera ko kuzamurwa 100%. Abo bose, abo Imana yakoranye nabo isezerano igorogota, hanyuma bakaba bari munsi y'amaraso y'umwagazi, abo bose bazoshirwa ko ikimenyetso camwe mu yera. Bazohabwa ubushobozi butanga ubugingo imbere yo kuzamurwa, imbere yo guhindurwa kw'imibiri, kuko biciye kuri bwo niho bashobora guhindurwa hanyuma bakazamurwa. Ariko si inkinamico tugomba gukora, si inyigisho tugomba gusa gukwiragiza, bizoba ari ubutabazi buva ku Mana. Mbega mwese murizera ivyo? Ndavyizera. Kizoba ari igikorwa c'Imana hagati muri twebwe hagati mw'ishengero. Umugeni
ntaragira ikanguro, ntiharaba ikanguro, ntiharaba no guhishurwa kw'Imana kugira ngo ikangure umugeni. Turabirindiriye. Ubu rero mubone ko ngaha naho nta kintu kimwe dusobanura, nta kintu kimwe kidasanzwe dukuyemo ngaho. Havugwa gusa ngo umugeni ntaragira umwimenyerezo w'ikanguro ryiwe. Twarakoranijwe hamwe, turahamagagwa, turakoranwa, twarigishijwe, kandi ibyo turabishima. Twagize umwimenyerezo ko n'Imana mu gice kimwe, ariko ntituragira umwimenyerezo mu gukanguka nyako gukozwe n'umwe w'Imana. Igihe havuzwe hano ngo mugeni ntaragira umwimenyerezo w'ikanguro, aho rero tukaza kuvuga ego. Ariko twagize umwimenyerezo mu buntu, twagize umwimenyerezo mu kigongwe, kandi twagize umwimenyerezo mu bintu byinshi ku bw'ubuntu bw'Imana. Ariko ntituragira umwimenyerezo ikanguro rya nyuma y'ubushobozi rizoshika ku guhindurwa no kuzuka kw'abapfuye hamwe no kuzamurwa. Ibyo ntiturabigiramwo umwimenyerezo, ariko nabyo tuzobigiramwo umwimenyerezo igihe isaha y'Imana kuri ibyo izobishitse. Nta gukanguka kuraba, nta guhishurwa kw'Imana ko gukangura umugeni. Igihe Imana izotanga guhishurirwa ukuvugwa hano, kuzoba ari gukanguka, kuzoba ari gukanguka nko kuri aho gutewe n'Imana, kutari gutewe n'umuntu, ariko gutewe n'Imana. Neta Branham aravuga ngo turindiriye ibyo. Nanje ndindiriye ego, ndindiriye ibyo Imana izokora. Kandi nkuko atagukekeranya ko yatanze inyigisho, niko atagukekeranya ko azokoranya ubwoko bwiwe, azotwemerera kuba muri ibyo bintu. Uko biri kose tuzogaruka kuri iyo mirongo mu gihe gishinzwe. Twohisemwo kugira umwimenyerezo mu by'Imana yasezeranije ubwo nyene, ego, kugira ngo dushobore kubona ibintu ibyo Ndata Branham nawe yabonye, nk'abantu batari bafise ingingo, hanyuma izo ngingo zigakura mu kanya gato. Ubushobozi bw'Imana bwari bukomeye cyane ku buryo bw'uko abo bantu bakoze, iyo bababaza ikibazo nta kintu kimwe bashobora kuvuga. Baba bazi gusa ati binjiye ari impumyi basohotse babona, binjiye ari bimuga basohotse bakomeye. Kizoba ari igikorwa c'Imana co muri uwo mwanya kandi co muri ico gihe, ariko kizoba ari igikorwa ca nyuma. Ego, neza kwerezo niho ivyo bizoshika. Ubu rero ni vya nyamukuru cane, ni vya ngombwa yuko tudashinga amatariki, ariko ko tureka byose tukabisigira umwami wacu hano ku isi. Avuze ngo mbere n'umwana w'umuntu n'abamarayika mu ijuru ntibazi igihe, Data gusa niwe azi ico gihe. None turi bande kugira ngo tutangure gushinga amatariki, mu gihe we ubwiwe ari wazi isaha n'igihe, niwe azi umunsi, niwe azi byose, kandi ibyo biraduhagije. Kubera iki mbega dutegerezwa guhagarika umutima ku bintu biva ku nshingano zuzuye gusa z'Imana? Turafise ibintu byinshi ibyo dushobora guhangayikako bikatubabaza. Rero turekere Imana ibyayo, kandi izobikora mu gihe cayo, ndabyizera. Ntiyigeze ihindura ubusa ijambo, ntiyigeze ifata isezerano ngo ntirigumye. Amen. Kandi turabyizera
gushitsa ku iherezo agumya amasezerano agumya ibyo asezeranye izere ibihe byose turizera ko tuzova mu kwizera tugashikira kubona kandi kubw'ubuntu bw'Imana tugenda imbere mu izina ry'umwami amen. Data uri mu ijuru ndagushimira n'umutima wose kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro kubwa buri sezerano iriva mu kanwa kawe kubw'akiza kawe kuzuye kubw'ikigongwe kubwo gucungurwa kubw'ubuntu ubwo twahawe kubw'ubugingo budashira ubwo waduhaye kubwo guhishurwa kw'izina ryawe kw'ijambo ryawe kandi n'ukugomba kwawe kubwo guhishurwa kw'amabanga y'umugambi wawe w'agakiza gahoraho kubwo ukugururwa no gusigwa kw'amaso yacu kugira ngo dushobore kumenya igihe n'isaha ibyo tubayemo. Mwami turizigira turakwizigiye kandi turabizi yuko uzoraheza ibyo watanguye uyu munsi nawo turumva ukubano kwawe. Haleluya, uri hano kandi watuvugishije wadukomeje mu kwizera uragurura. Ndagushimira ku bw'ibyo. Wezagire bene data bakundwa na bashiki bacu, wezagire bene data baba imbere kugira ngo batangaze ijambo, ubasige ubane nabo, urugendo narwo rube umugisha kuri benshi. Mana yizigirwa kugira ngo abanyuma bahamagagwe wewe Imana nzima, Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, Imana yacu. Wewe niwe duha ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.